ndabaramukije ndabahaye gakeye bakunzi ba Agora TV abakunzi b'ikinyamakuru cacu muri kano kanya nkuko mubibona turi kuri diocese ya Ngozi ku cicaro kinini kuri paroisse cathedrale ya Ngozi aho uno musi hari ibirori bidasanzwe mu muryango w'ababikira bene Maria aho basanzwe baza kugira indagano zitandukanye rero nkuko twama tubigenza kubera ko tutaba tuzi neza ingene uwo muryango utunganije nivyo baza gukora ingene bikurikirana duhora duca twifashisha umwe muri bo kugira ngo adufashe aduhe umuco w'ukungene uwo muryango umeze uwo muryango ngene ukora mbere atubarire n'ingene ugo rubanza rutunganije none rero twagira tubasabe bakunzi bacu twikore kuri umwe mu babikira aratwidondora hanyuma tubwire neza ingene runo rubanza rwabo rutunganije. Masere ndabaramukije namahoro ego ngo twidondora ego jewe nitwa mama Alice Akindavyi mubikira w'umwene Maria ego abandangurira ubutumwa Igitega ego Masere uri mubikira mwene Maria ariko numvise hariho nakandi kajambo bavuga ngo nababikira b'umushaha nyibutsa neza bavuga ngo umushaha utatowe musindi zina gitwa muri bene Maria nyene gusa mu muvunyi ego mu by'ukuri nyakubahwa wadutanguje umuryango Musenyeri Joseph Germain Martin yatwise ababikira b'umushaha utatoye wabikira Maria ariko arongera ko akajambo kagufi ati muzokwitwa bene Maria kugira ngo corohe kuvuga muri make n'imipfunyapfunyo bene Maria bari umushaha utatoye wabikira Maria urakoze cyane ego uno musi murafise urubanza rukomeye hano muri diocese ya Ngozi aha turi ni ku cicaro gikuru kuko ni kuri paroisse cathedrale ya Ngozi mufise urubanza rumeze gute uyu munsi twatewe iteka dufise urubanza rwo kwakira ababikira 17 bagira indagano za burundu za gose ego tukaba dufise n'akanyamuneza ko kwigena yubire y'ababikira indwi yubire y'imyaka 25 bamaze bari muri iryo banga ego turafise rero n'umubikira umwe ahimbaza yubire y'imyaka 50 yihebeye Imana ego iyo muvuze yuko ababikira bagira indagano za burundu no kuvuga iki hari indagano za mbere ni za burundu zimeze gute indagano za burundu muri make mu by'ukuri mu muryango wacu umuntu aragira indagano za mbere hanyuma akamara iyindi myaka uwo munsi rero abo babikira 17 baza kugira indagano biyegurira umukama bamubwire yuko bamwihebeye kandi bazomukorera ubuzima bwabo bwose none mase nk'ubu twovuga twoshobora kubatandukanya abagize indagano za mbere n'abagize za kabiri umuntu abaravye ku maso canke ku nyambaro yo bamenye ego hariho ikibatandukanya bose baba bambaye umwambaro w'umuryango ikanzu n'ivoire ariko kandi abagize rero indagano burundu barafise impeta yerekana yuko bunze ubumwe na Kristo budacika ubu rero we twovuga ko wagize indagano za burundu nka jewe narazigize urakoze cyane none rero umuryango wanyu botubwira ko watanguye gute uri hehe na hehe watanguriye hehe ubu no munsi muri hehe na hehe nakoze umuryango wacu watanguye mu 1958 kuko nari nabivuze watangujwe na Musenyeri Joseph Germain Martin ico gihe yarangurira ubutumwa muri paroisse Busiga niho rero uwo muryango wacu watanguriye niho hari inzu y'irerero hanyuma uwo muryango urasasagara mu Burundi turi mu diocese nka yose yego ngira ngo no mu bindi bihugu rero muramaze wahereye hano mu Burundi niho hari cicaro gikuru muri make ariko muramaze no kuja mu bindi bihugu ego hanyuma wotubwira rero muri make twitege yuko biza kugenda gute na gute byose bibera mu nkuka ya misa canke bimwe biba imbere y'iko imisiba ibindi bibera mu misa ibindi nyuma y'inkuka y'imisa uko urubanza rutunganije mu by'ukuri uko urubanza rutunganijwe kuko ari urubanza rw'Imana naho niko no bivuga bibera mu nkuka y'imisa ego ibisigaye nibijya bikurikiranye ne byo kunezerwa ivyo ntibibera mu nkuka y'imisa ego aba babikira muvuze mbega nabo muri diocese ya Ngozi aba 17 baza kugira indagano canke nabo mu gihugu cose aba 17 nabo mu gihugu cose nabo muri diocese ya Ngozi barimo ariko nabo mu gihugu cose ego mase tubakengurukire murakoze wose rukatwibutsa akazina kayo
jewe ni mama Alice Akindavyi. Washobora kutwibutsa ibihugu murimo twavise ko muvuka i Burundi mwavukiye ngaho i Burundi umuryango ariho wavukiye none ahandi naho muri n'ibihugu ibihe n'ibihe? Ahandi turi aho twatanguriye ni muri Tanzania, diocese ya Kigoma n'ayandi madiyoseze kuko umuryango wagiye urakura. Turi no muri Chad, turi no muri Niger. Hanyuma muri Europe hariho abari mu Butaliyano, hariho abari muri Espagne n'abari muri Allemagne. Muri mu gukwisi yose turavyizigiye. Ego base tugukengurukire cyane, murakoze mugira urubanza rwiza. Twese murakoze. Ego muravyumvise rero bakunzi bacu yuko ari urubanza rw'ababikira bene Mariya, bavuze yuko ari mu mpfunyapfunyo kuko ari ababikira b'umushaho utacyoye wa Bikira Mariya, nibo rero bafise urubanza uno musi, ubwo rubanza rwo kugira indagano z'abagira indagano za burundu, abagira yubire y'imyaka 25 hamwe mbere n'ugira imyaka 50 ari muri iryo banga. None rero tubasabe mubandaye mudukurikirana kugira ngo muze kuraba ingene ibi birori byahavuye bigenda nitugire Kristo.
uyu munsi w'imboneka rimwe bifatanya n'ab'ijuru fatanya n'abashaka gutatu bweranda abamarayika n'aberanda bose duhereye kuri Bikira Mariya bifatanya kandi n'umweranda dusanga rwo kw'ibose Benedikta w'umusaraba umwe yitwa Elisitayi. Turifatanya n'aba bagira indagano z'imyaka yose abagira imbere y'imyaka 25 n'umwikira inararibonye agira imyaka 50 aya turifatanya n'ababikira bose umushaho cyacu abikira Mariya twakira ibyiza bitwibutsa byibutsa umwe wese yuko hari icyo yaraganiye n'Imana umwe wese. Aba rero bagendagana batwibutsa yuko ubwo bunywanyi tubwirijwe kubutsibatarako. Ndaha ikaze rero mwebwe mwese mwaje muhinga itandukanye. Ndabaha ikaze basaseredoti mwaje baje by'amahanga. Benvenuto, carissimo venuto da Udine, bienvenue, chers confrères venus d'Espagne. Ndabaha ikaze basaseredoti mwese mwavuye mu mihingo itandukanye mu Burundi, namwe mwese bihaye Imana mu miryango itandukanye, cyane cyane mwebwe bene Mariya. Ndabaha ikaze abavyeyi baba bakoranije umunsi, inshuti n'abagenzi. Rero duhurikira hamwe twese twishire mu Mukama.